Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Ikindi natahuye nuko mpwemu yera ari ikimenyetso kizoba ico Yesu Kristo azomenyera ko abiwe n'abatarabiwe. Ni ikimenyetso kuko biranditse no muri Bibiliya, ni ikimenyetso c'Imana. Muri uko kuba ikimenyetso novuga nti muri somera Matayo 25 gice ca mbere gushika kuri 13. Matthieu 25 verset 1 gushika kuri 13 jusqu'à 13. Musome murabe ukungene hari inkumi 10 zitanu ngo z'ubwenge, zindi zitanu zitagira ubwenge. Mugabo icari kiba tandukanije, icabagize abanyabwenge abandi n'abataranyabwenge si yari uko bari inkumi ngo bari mu gifaransa bavuga ngo bari vierge, mu kirundi uvuga uti nukuri bari bacera, niko novuga. Urumva ko cyane muri context mu vyo tumenyereye ngaha ku isi bari bagerageje kuba ukundi gusumba uko dushobora kuba tumenyereye ibintu bigenda. Abandi sûrement ko abandi hariho abandi b'impande yabo bobo bari abantu bari bagendera mu busambanyi. Urumva bobo bari birinze ubusambanyi. Mugabo icabatandukanije ngo nuko ngo hari abari bafise itara ngo badafise itara, abafise amavuta. Urumva ayo mavuta ni kumwe kugira ubusabane na mpwemu, kuba uri umuntu mpwemu. Ntibikwiye kuvuga ngo je novuga ngo iyo ni ishusho yo kuvuga ati turi benshi twaje turavuga Yesu Kristo turakwakiriye mu buzima bwacu nk'umwami n'umukiza. Urumva twaraje turi benshi, ariko ni bangahe bavuga ati ubu rero nshaka kubaho ubuzima bwa Kristo? Ni kuvuga ninda bukwigisha ni mpwemu yera. Mugabo kugira ubeho ubuzima bwa Kristo ko wowe nyene utabwishoboje, si kuvuga kuja mu misa, si kuvuga gusoma Bibiliya, mugabo no kuvuga gukurikiza ibiri muri Bibiliya, kubibamwo. Kandi ivyo rero ni ibintu bigoye cyane. Nico gituma mvuga nti Yesu Kristo tuzarondera abarimwo mpwemu, nabo mpwemu ashingira intahe, kuko avuga ati aba narabanyukuye, narabogeje, naho nabasize amavuta, niho nashoboye. Kuko mpwemu aza aragukura muri comfort yawe, aragukura hamwe wari usanzwe uvuga uti aho nibwo buzima bwa jewe ndagerageza wewe nyene ukumva uriyejeje, kumva uragororotse. Oya, niwe aza gukuraho ivyo vyose. Mpwemu yinjiye araza yubaka gushasha, aragukura muri ivyo bintu. Kandi rero kenshi biranatugora niyo yodomako ukumva utanguye gufadika, ukumva ugatahura uti yo ifopa sindi wo gusubira gusambana, sindi wo gusubira kwiba, kubesha. Ivyo vyose mabwirizwa yaje kugira agire igicumuro icerekane cyane. Mugabo kumenya amabwirizwa sivyo bidukura mu bicumuro. Udukura mu gicumuro ni mpwemu yera, aza adufasha kugira tubivemo, akadushoboza. Kuko ni naco gituma ahubwo ati babarira biranka. Wewe urumva ko ufise na rezo, urumva gute no mubabarira yambabaje kubera iki? Mugabo mpwemu yaraza akakwigisha ahubwo ati kubabarira noneho aranagufasha kubabarira, kugabanya iyo shavu, kuriheza. Mugabo aranagushoboza. Umenga ndiko ndabivuga umenga ni ibintu bitabaho, umenga ni ibintu by'ibisazi nyene biri bizarre. Mugabo nukuri gerageza mpwemu we umuhamagana ubwiye ni kujya twakira izina rya Yesu Kristo, ko rivuga tukagirita. Ubu rero ukeneye gufashwa kugira ubeho ubuzima bwa Kristo koko, kugira ube umukristo koko, kugira ushobore kurikiza ivya Kristo. Ubu hamagara izina rya mpwemu, vuga uti mpwemu yera mfasha, mpwemu yera nyibwire urinde, mpwemu yera mfasha nyigisha kubabarira, mpwemu yera nyigisha gutahura ijambo, nyigisha kuko aranditse ngo ni mube muri jewe ngo nanje nzoba muri mwebwe. Kuba muri Kristo ni nko kuba mu ijambo, kuba muri Bibiliya, kumviriza Bibiliya, kumviriza prédication y'aba pasteur, kuja mwisengera ukumviriza ijambo, uraba nukuri ukumva nyene ushaka kuzura kuba ahantu hari ijambo ry'Imana. Mugabo ko ijambo riba muri wewe ni gihe rero ucutangura no
wowe nyene ukaba ijambo, ukamera nk'ijambo, ugahinduka nk'ijambo, ugatangura kugira n'ibintu bitoroshe, mugabo n'ibintu ku mwana w'umuntu ntibinashoboka, tureke koroha, ntibinashoboka. Ariko rero kubishobora nako bishobozwa ni kubera ni burya buntu. Ubuntu si ukuvuga ngo cumura ngo ubunye muca mubabarirwa kubera mwakiriye Yesu Kristo, ngo ubu gucumura ntaco kubera gusa kwatura izina rya Yesu Kristo. Oya, ubuntu ni ukuvuga ubwo bubasha, ni uwo mpemu ari we Yesu Kristo yazanye kugira, yaduhaye kugira ngo dushobore kunezereza Imana, dushobore gukurikira Imana, dushobore gukurikiza ivya Kristo, tuba aba Kristo bukuri.